Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu gitabo cya Nehemiya igice cya 5 umurongo wa 15 haravuga ngo ariko abanyitangiye imbere mu gutwarira umwami bararuhije abantu kuko bagenda babatoza ibyo kurya na vino hamwe na shekeri z'ifeza 40 mbere n'abasavyi babo bagatwaza abantu amanyama, ariko jewe sinigeze ngenzanyo kuko nubaha Imana. Dusangire ijambo rivuga ngo kuba umwizigirwa ni vyankenerwa cyane kandi umuntu wese yarakwiye kuvyifuza, kandi burya kugira umwizigirwa urabifisemo uruhara, ariko cyane cyane dushobozwa n'Imana. Nibikunda ko wowe umwizigirwa utimatanije n'Imana. Imana niyo iguha inkomezi, niyo igushoboza, niyo ikubwira uko ibigenza, niyo iguha guhinduka gose ugasanga wabaye umwizigirwa. Cyane cyane indongozi barakwiye kuba bizigirwa. Igituma mvuze indongozi ni kubera iki? Ni kubera indongozi ibaye umwizigirwa bica bigira ubushobozi kuri benshi bajyanye narongoye, nubwo no ku gatwe kawe ubaye umwizigirwa bigufasha, bigafasha abawe, bigafasha umuryango, ariko uri indongozi ukaba umwizigirwa bigirira ikimazi benshi, bikagirira ikimazi n'igihugu. Indongozi rero nagira ndabasabe ngo twigore umuntu wese arondere kuba umwizigirwa. Kugira ngo tubishobore birasaba ko twimatanya n'Imana. Kwimatanya n'Imana rero urayubaha, hanyuma ikigira kabiri ukayisenga, hanyuma ikigira gatatu ukagendera mu ijambo ry'Imana. Uyu mugabo Nehemiya twasomye yabaye umwizigirwa mu gihe ciwe, yarongoye imyaka 12 ari cegera c'umwami, ariko Bibiliya iratubwiye yuko we ntiyigeze atwaza abantu amanyama, ntiyigeze arondera gutoza ibintu abene gihugu, kubera ngo yubaha Imana. Kubaha Imana niko kwamubujije kuniganira n'ivyo abakera, intwaro za kera zari zisanzwe zikora. Burya wubaha Imana ukaja gukorera ahantu ukahasanga ivyo bahora bakora, wewe nyene ukabihindura kubwo kubaha Imana kwawe. Nubikore kubera abandi bahora babikora, nubikore kubera ugiye mu kibanza abandi bahora babikora, ukabibuzwa no kubaha Imana no kuyitinya. Nehemiya ikintu cyose akoze yarasenga Imana, abanguhanizi bamuteye yasenga Imana. Kandi burya Nehemiya ni ikigereranyo cya Yesu, kuko na Yesu ibintu byose yarasenga Imana. Mwijoro yaraje ku musozi agasenga Imana, kumuranga akirirwa arakora. Na Nehemiya yaravuze muri iki gitabo ciwe yuko aho bariko barubaka uruzitiro mwijoro baterama bariko barasenga, ku murango bagakora. Rero urumva ko ari icitegererezo cya Yesu. Turondere natwe kuba icitegererezo cya Yesu. Yesu ubwiwe yanesheje ijambo igihe Satani yaza kumugerageza, kandi na Nehemiya yaranesheje ijambo. Ndibuka ariko arasenga zirasabira ubwoko bw'iwabo, yaributse n'ijambo riri mu vyagezwe avuga ivy'Imana yavuze, nawe nyene yatuye ijambo. Burya dufise ijambo ry'Imana turanesha wa mubi, tubabanesha. Rero indongozi yose yari kwiye kurondera kuba umwizigirwa. Ikindi naco mu bwizigirwa bwacu turondere gutegura abasubirizi duhereye mu miryango yacu, kubera uri umwizigirwa ugakora ibintu vyiza niwoneze guhavuye yuko bisigara biraba nabi. Rero ivyo bica bigutuma utegura abasubirizi uhereye mu nzu yawe, n'abandi nyene mukorana ukabategura kugira ngo nabo bazobe abizigirwa babandanirize igikorwa ciza aho wari ukigejeje. Nuko rero twifuze kandi duharanire kuba abizigirwa. Yesu abahezagire.